igikomeye siniryamwa sinizina ry'icyo camwa, igikomeye nuko baciye ku itegeko ry'Imana, igikomeye nuko baciye ku c'Imana yababujije. Aho nari ikibazo nyamukuru atari amazi menshi cyangwa amazi make, kuko ayo mazi menshi cyangwa amazi make siyo aheze ngo agire ikiremwa gishasha. Ikigira ikiremwa gishasha ni ubutatu bweranda, Data na Mwana mutima mwiranda. Ari naco gituma bavuga yaba uwa menshi cyangwa uwa make, bose bavuga bati ndakubatirije ku izina rya Data na Mwana na mutima mwiranda. Amazi ni ikimenyetso gusa, naye ahandi hoho none naho wofata ubuhoma, wowe ufise ubuhoma bwinshi, ubuhoma nacyo bivuga. Ubuhoma ni ukuvuga umucafu kuri wewe, babizi ugira wogenda ukisuka ku indobo 8, uwo mucafu kuri wowe ucuvako, wibaza ko ucuhera. Urabyumva? Mugabo urashobora gufata indobo imwe ukinyukura, ukanyukura ubuhoma bugaheza bugaca buhava, ugakoresha gant, mu kirundi kinyuku, urumva, ukagira ubuhoma burahera, ariko ahandi ntibuhera uvuye kwisukako. Urabyumvise? Nk'ingona ko zama mu mazi zaraheze bigaragara, cyangwa ibikere byaraheze bigaragara, nta bikere byasatuye ngaha bihanda. Pour te dire que rero ikinyuku ikintu gihambaye mwibatisimu, yaba amazi menshi cyangwa yaba make, n'ubutatu bweranda nibwo bunyukura ubucafu. Rero shimika iyo mumviriza by'abaporoti n'abandi, shimika ku nyigisho y'Ekereziya ibaha na Bibiliya yeranda. Ibyo bindi ni secondaire, bararonka ibintu byo kubasambura cyangwa byo kurondera abakiriya. Urabyumvise? Byo kurondera ntariho n'abavuga yuko papa ari gishetani. Hari n'abavuga ko papa ari gishetani. Abo bavuga ko n'amabwirizwa y'Imana hariho n'atarigera umutwe ngo murakwariye ko nganzi secte nomba babika nomba bayita basohoke nomba sindabyibuka. Pasteur yabaja kwigisha mu mitumba, pasteur mugabo umupasteur wabo rumva agaca, pasteur ashitse agaca umushinga naye kanaka agaca bakuriri hagacara umupastori n'umugore wiwe, umugore w'uwo mugabo bagiye gusengeraho. Wowe muvyeyi normal kandi bakavuga ko bari mu Mana, ababita ari abandi ba migromiko ngaha, nukuvuga gushikaho banywa amazi migromiko yiyozemo. Ndimudoje murumviriza ibivugwa mu byo yose, gumye ukwemera kwanyu mukurikire inyigisho Ekereziya ibaha, mubabariye muti turafise ibikwiye. Ibyo byanyu rero dukeneye kumviriza ko yarariye. Adamu na Eva bariye icamwa kimenyesha ikibi, kimenyekanisha ikibi n'iciza, ariko batubwira nkuko nyene simenya neza yuko iryo zina ico camwa rivugwa mwayo majambo atakandi kantu karengako, kuko bace bavuga ngo niho bace babona bari gusa. Ako kantu rero niko kantera amakenga, n'ubu ntaratumura neza. Ndashaka kubaza ko atarindi zina ico camwa coba gifise turetse kumenyekanisha ikibi n'iciza tube Kristo. Agomba kubare ko bashakashatsi bose iyo baba bakagera bagize n'imyaka 30 ya Bibiliya cyangwa na 20, na hamwe basanga kuri abo bashakashatsi izina ry'iyo camwa icarico. Murabyumvise? Bamwe na hamwe rudende kwa deke. Abyumvise?
igikomeye siniryamwa sinizina ry'icyo camwa, igikomeye nuko baciye ku itegeko ry'Imana, igikomeye nuko baciye ku c'Imana yababujije. Aho nari ikibazo nyamukuru. Naho nayo ahandi bamwe hariho bibaza nuko ari iby'abagabo n'abagore dayeri, hariho bamwe bavyibaza. Umugabo nta mushakashatsi n'umwe rudende rwa dege, bamwe bita les biblistes bagize imyaka 20-15 baragira bati kijanye n'iki canke kiriya. Mugabo bose bahagarara ku kintu kimwe gusa, nuko baciye ku itegeko ry'Imana, nuko baciye ku itegeko ry'Imana. Kuko hamwe woja no kudefinisa kena ashobora no kugorana, kuko womenga nico cogene ari ibindi byinshi. Aha wowe havuga ngo ureye mu busambanyi tuvuge, mugabo si ibyo gusa, umutima mubi Imana yawukubuza, urabyumva? Ubwicanyi irabikubuza, urabyumva? Ikinyoma irakikubuza, akarenganya irakikubuza, urabyumva? Donc n'ibindi isoko y'ibicumuro irabikubuza. Urumva rero nibaza ko abanditsi sacre abanditsi sacre nico nibaza jewe bagira bati en fait iyo twahagarara kuri kimwe babona ko igicumuro gihagaze aho gusa. Murabyo babagira bati igicumuro gihagaze aho n'ahatari ico gusa, ari isinzi ryacyo. Ni itegeko ry'Imana. Ubwo nabwo ni urusaku canke bya bindi bita curiosité, kumva kugomba kumenya ibintu. Ndi Yerusalemu najewe nari meze nkawe, ngo ntiyari muri iyo domaine. Naragiye ndabaza umuteoloji akomeye cyane gose, anakuze na cyane psikianga nibo baraririye Terre Sainte les Capucins. Ndamubaza none vraiment wewe uri kurakoresha ubwenge uko Imana yabuguhaye ukabukoresha, none by'ukuri Bikira Mariya barabanye gishikina gisaza ngaha kuri iyi nzu muvuga biraheze birakunda. Aranyitegereza acambarira ati niyo kitaba kibajije patiri ho, urabeho ati iyo kitaba kibajije patiri ho, mbega ici Imana yamujije amenya wo gitweruka gutya. Urabyo bizi ici Imana yamujije amenya bigaragara ikabarira Yozefu, wewe wo gitweruka gutya. Urabyo wo gitweruka gute, woja kwisema gute? Woja kwisema gute wo gitweruka gute? Wo kuba ukagute. Hajya rero ni hahandi bavuga yuko mubago Yozefu yarimwo umugabo umwe niwe yavuze ati jewe umuntu uzoja ndasenga nsaba igihe cyose nta wundi ni Yesu. Bambe ni Yozefu. Kuko Yozefu ni umuntu yagowe. Bamwegetse ku mugore atari umugore wiwe, bamwegeka ku mwana atabyara. Kandi abayahudi nabo bari bameze nka twebwe abarundi mu migenzo, bamwegetse ko ibyo bintu bibiri atana kimwe nuko atana kimwe yamubyaye si umugore wiwe, nuko ariko akagera bwega inyuma, genda mu Misiri, nuko subira inyuma ugere kumurondera Yerusalemu yari rondera iby'urujya, nuko rondera iby'uwo mwana ajya, nuko giriki babyubise. Nyamuntu rero akaguma ati asenga ati ewe Yozefu waragowe, ewe Yozefu waragowe, uranyibuka, ewe Yozefu waragowe. Niyo rero Anjuru yapfa, apfuye agenda kwa Pierre, aca kwa Petero.
Petero bacamuharira ati wewe turabye ibyo wakoze mu muriro hariya hanyuma nawe acavuga ati mbere yuko nja mu muriro je ndakeneye kubanza kubonana na Yozefu hanyuma rero Yozefu aramuhamagara ati Yozefu aho nabubwiye ku isi wayo wagowe ndiko ndagushigikira ndiko ndagushyigikira uremeye ngende mu muriro nuko hanyuma Yozefu acavuga ngo ngende kubonana agenda kubonana na Bikira Mariya hanyuma agiye kubonana na Bikira Mariya atarazi yo twagorewe urazi yo twagorewe ku mwana wacu naho utamubyaye urumva urazi yo twagorewe none uyu muntu nayo uje mu muriro hanyuma Bikira Mariya ati inge nanje mbonana abonana n'umwana wiwe Yesu abonanye n'umwana wiwe Yesu byari biheze uwo muntu acaja mu ijuru sije no haheza baravuga ko umunsi w'indwi atari ujya munsi twebwe dusenga kandi natwe turabizi ariko nagira mbaze twebwe isabato umunsi w'indwi nk'abakatolika tubyubahiriza gute kugira ngo n'uwari ngaha atanzwe nabyubahiriza agenda urukundo so yari umunsi mukuru w'abayahudi twewe ntituri abayahudi urabyumvise haraje ubwuzure bushasha buzanywe na Yezu Kristu buca haba kuwindwi basanga Yezu yazutse urabyumvise haje babifatanya ukubu avete urabona ajya tubwira imisa kwa gatandatu mw'ijoro hajya no kugira ngo tubwire ne handi ho Yezu yazutse Yezu yazutse bamenye ko yazutse kuwindwi mu gatondo icyo gituma ari uwo munsi w'izuka babyumvise twebwe ni umunsi w'izuka kandi wongera ubifatanye n'ubwuzure bwa mbere ubwuzure bwa mbere burongera bukatubarira ku munsi w'indwi araruhuka Imana yararemye ku munsi w'indwi iyo Imana yaheze iraruhuka muri Genezi iraheze iraruhuka ni ukuvuga rero Losaba bajya bagumye mu bwuzure bwa mbere ubwuzure bwa kera nibwo bagumyemwo twebwe turi muco bita nouvelle alliance mu isezerano rishasha duhagaze kwizuka ry'umukama wacu Yesu Kristo mu gwindwi mu gatondo niho basanze icobo kigaragara mbere burya ko bakunze kuvuga nukuri n'ukuri ndabibabwiye udasubiye kuvuka ubwa kabiri ntabwo aba yifatanije na Yesu Kristo cyane mu yandi madini ko bakunze kuvuga yuko ukubatizwa ari ukwibizwa mu mazi menshi niho hariho itandukaniro y'ibyaha hagati yo umubatizo w'iwacu ko tubigenza muri Katolika no kwibizwa mu mazi menshi kigira kabiri burya iyo umwana avutse agapfa atabatisimu aronse mbe burya arashobora kuzoshika mu bwami bw'ijuru canke nk'iyo umuntu canke umuntu akuze agwire mu buzima butamworohera n'ibishengero ugasanga sivyo yagiriyemo canke sivyo yakuriyemo impera n'imperuka agapfana ukwizera mbe burya birashobora kumuha iherezo ryiza ikindi kigira gatatu cerekeye amabwirizwa mbe burya amabwirizwa yaje gute imbere yuko Imana ishinga amabwirizwa yoba byagenze gute bavuze wowe watanguye wabajije ibibatisimu y'abana sibyo ibibatisimu byo mu mazi menshi n'amazi make na Eklezia Gatolika yarigeze kubatiza mu mazi menshi bavyumva nagomba ndakubarire hamwe
twemye turasoma muragowe bimwe tuvuga hamwe nababwira igihambaye n'ikidahambaye. Urabyumvise? Aha naha ni wumve yuko igihambaye atari amazi menshi cyangwa amazi make, kuko ayo mazi menshi cyangwa amazi make siyo aheza ngo agire ikiremwa gishasha. Ikigira ikiremwa gishasha ni ubutatu bweranda, Data na Mwana mutima mwiranda. Ari nacyo gituma bavuga yaba uwa menshi cyangwa uwa make, bose bavuga bati ndakubatirije ku izina rya Data na Mwana na mutima mwiranda. Amazi ni ikimenyetso gusa, naye ahandi hoho none naho wofata ubuhoma, wowe ufise ubuhoma bwinshi, ubuhoma nacyo kivuga. Ubuhoma ni ukuvuga umucafu kuri wewe. Babyumvise? Ugira wogenda ukisuka ku indobo 8, uwo mucafu kuri wowe ucupa wibaza kucuhera. Urabyumva? Mugabo urashobora gufata indobo imwe ukinyukura, ukanyukura ubuhoma bugaheza bugaca buhava, ugakoresha gant mu kirundi kinyuku, urumva, ukagira ubuhoma burahera, ariko ahandi ntibuhera upfuye kwisuka. Urabyumvise? Nk'ingona ko zama mu mazi zaraheze bigaragara cyangwa ibikere byaraheze bigaragara, nta bikere byasatuye bihanda. Pour te dire que rero ikinyuku ikintu gihambaye mwibatisimu, yaba amazi menshi cyangwa yaba make, ni ubutatu bweranda, nibwo bunyukura ubucafu. Nibwo bunyukura ubucafu. C'est clair pour toi? Umwana nawe apfuye atarabatirizwa, ibyo Eklezia yigisha kandi uravye nuko ndashobora kuja mu ijuru canke ndashobora kuja mu muriro apfuye atabadirizwa. Ibya bindi nakoreye kuri katesheze babyitirimbi rembe, nukuvuga n'ahantu utaba uhiriwe, udafise akanyamuneza, udafise umuco ukwiye canke donko n'umuco udakwiye, umukantu akantu k'akazuyazi, udafise akanyamuneza gakwiye. Ibyo Eklezia yigisha. Uvuga umuriro cyane, nico gituma yiza kubatiriza abana bato. Kubukuze naho ukukuze ku munota wanyu umuntu yigaye ariko ibyo by'Imana atigeze abigendamo, ce n'est pas impossible kwashikira, kuko ikigogo cy'Imana ntawuzi iyo kigera, n'ahatuba yaragiye ntawubabizi. Ubwe n'Imana ibibona, yonyene, nabyo tuba tuzi. Urabyumva? Kuko Yesu Kristo agiye mu kuzimu agahambwa, yagiye gukiza abantu beranda bari bapfuye, no kuvuga abantu bafise donc conscience yabo yabatuma bakora iciza bakareka ikibi, abantu b'intungane. Kuko dans toutes les religions, dans toutes les hama hariho iby'Imana, ari hamwe n'ababwira yuko n'amabwirizwa y'Imana yanditse mu mutima w'umuntu. Aho tumabwirizwa yaje gute? No kubwira aho rero nakoreye kuri katesheze, uragenda usoma igitabo cy'amategeko, urabyumvise kuri Mont Sinayi, aho Imana umva Imana yatoye igihugu, yaraceretse kugira ubwene coge ico gihugu kugira ngo kibeho, ubwene co kwigenza naho byavuye. Ubwene co kwigenza ni hamwe nababarira yuko iciza cyangwa ikibi si twebwe tucitangira, si twebwe tucimenyesha, n'Imana ikitumenyesha. Rero kuri uwo musozi wa Sinayi yarayatanze mu bwuzure bwa mbere, Yesu aza kuyanogereza, aza kuyashigikira kugira ipasi yatangura mu masasa y'ijoro, ariko kuko ziba ziva kuri twebwe ubu wibitangura mu mugoroba. None iyo minsi itatu iriho cyane ibintu nyene n'intunganywa baba babunyanyure bakavuga ati iminsi itatu kugire uyu nawe w'ikinyegezwa cya Pasika iminsi itatu. Wewe ikinyegezwa
cya pasika ni iminsi itatu kiri hamwe na hamwe, ni ukuvuga ukubabara, ugupfa no kuzuka k'umukama wacu Yesu Kristo. Urabona apfuye vendredi, sibyo? Niho apfuye, urumva apfuye vendredi. Mu bisanzwe hajya ubwo wacu bashira samedi soir kare byahora biba minuit, urabyo urumva ari umunsi wa vendredi ari wa samedi, kubera abantu badashobora kugenda ijoro. Ahandi ho imisa hari imiso y'igicugu nihaba yazutse, urabyumvise, abari wa munsi ugira gatatu. Mugabo wongera umenye ko amasaha atari nk'aya masaha yacu ukugene babifata yarakwiranye n'aya masaha yacu uyu munsi. Hanyuma kandi kabazo nakajanye n'ukuntu tugenda turafata ibintu, sinzi akantu mperuka kuraba bavuga ati abakristu twese uko turi, abo baravanza poroti n'abakatolika, ati hariho twamaze guta sansi y'ibintu, ati twafashe iminsi tuyitiranya n'iminsi yari iriho i Roma. Umugabo acaradondagura kuva ku munsi wa mbere avuga insiguro yabo mu Kilatini, wa kabiri ko yose iyo minsi yari iyo bibuka bagenda basenga imana z'abaromani. Umunsi wa mbere ni imana iyi, wa kabiri imana sinabifashe ku mutwe. Mugabo sinzi aho kabazo byo bari byo mwebwe kumbura twico Kilatini mushobora kuba mwarakinonosi. Iyo minsi ya mbere yagenda yivuga day. Umunsi wa mbere umenga ari umunsi w'izuba w'ukwezi, barabandanya sinzi ko byo bari byo cyane atari tugarutse ku cya sabato jevuwanyi bagaca bavuga ibyo by'iminsi byariho barabivuga sosi usora. Mugabo sikuba yuko Eklezia Gatolika ari byo yafatiyeho, bajya n'abagomba guhuvya bagomba ndababwire muzovuge mu cyavuga mu Musengero. Yesu Kristo na Eklezia zibiri yashitse, murabyo yashize Eklezia imwe nyeranda ndende ishingiye ku Batutsi. Mumenye yuko ishengero yegukiye Kristo ya kabiri yagiye kuboneka mu kijana cya 11. Murabyumvise? Ahandi naho yari iyo yonyene gushika muri mire combien hamwe cyaratangura abandi. None bari he? We wumva abo bo bazi ibyo tuzi bijanye na Yesu Kristo, batanguye hezi imyaka irenga igihumbi, batanguye arenze imyaka igihumbi. Abandi nabo muri abaproti benshi, abo ni nk'aba orthodoxe n'abandi nabo batanguye haciye imyaka 1600 n'amajana 7 kuri ba Ruteri n'abandi babamutse ko mu kinjana cya 19. Urabyo mugabo cyo nashobora kuvuga nuko novuga ndi abagatolika nibo bonyine bazoja mu ijuru, noba ndiko ndabesha, kuko wari washobora kuba uri mu gatolika. Iyi nzira ni nzira y'ikirari itujana ku Mana. Hanyuma rero mugabo wewe urashobora tuvuge ko Yesu ari hariya, ijuru riri hariya ubona, urashobora inzira yari yukugendayo, mugabo urashobora kutayicamwo kukubera upegwa n'ibi isi, amategeko y'isi, ugasanga ndushitse hariya. Ariko ubundi nawe yamenye bike atagize umuporota akacaba ngaho agaca Ingozi, agaca mu Kayanza, agakata Muyinga, akamanuka mu Rutana, akamanuka i Bujumbura, naho yaciye mu nzira igoye cyane gose, ugasanga aracakaniye wajya yagarutse nawe uri kuraharamba ngaho atakurashika kubera kandi wari hafi, wari mu nzira kujana mu buzima. Sesa ari indogobwe yitwa Anne de Biridan. Iyo ndogobwe bayihaye indya zibiri ikunda cyane. Bayihaye indya yitwa burugure, ugomba kumera nk'umuceri, abwane bongera bayiha n'amashu. Nyandogobwa igiye kurya burugure igakimotegwa n'amashu, aho yoriye amashu igasubira kumotegwa na burugure. Ikigumigira ngwe bigumigira ikifatana kimwiriye. Urumva rero kuri iyi si rero urashobora kumotegwa n'ibisi
cyangwa ukamoterwa n'iby'ijuru ukaguma umeje ugira ugafata nta kimutwaye je no waye mwebwe rero shimika iyo mwumviriza by'abaporoti n'abandi shimika ku nyigisho y'ekereziya ibaha na bibiliya nyerana ibyo bindi segonderi bararonka ibintu byo kubasambura cyangwa byo kurondera abakiriya urabyumvise byo kurondera ntariho n'abavuga yuko papa ari gishetani hari n'abavuga ko papa ari gishetani abo bavuga ko n'amabwirizwa y'Imana hariho n'atarigera umutwe ngo murakware ko ntimuzoje murumviriza ibivugwa mwebwe yose gumya ukwemera kwanyu mukurikire inyigisho ekereziya ibaha mubabarire muti turafise ibikwiye ibyo byanyu rero dukeneye kumviriza ko yarariye